turabaramukije cyane bakunzi ba Art Burundi, bakunzi ba BIenfo, bakunzi ba BIenfo plus amwere hose. Ego ni hamwe tukunda kubabwira ibintu bibabwiye bitandukanye, amakuru bagiye atandukanye y'akarere ndetse n'ay'intambara uko biriko biragenda. Tuba twatumiye Patriote kugira ngo atubwire bimwe mu bintu abarika kurikiranira hafi, atubwire amakuru abagiye atandukanye. Benshi baramuzi ariko reka tumusabe abanze aramutse abakunzi bacu imbere yuko tubandanya mu kiganiro nyezina. Ego urakoze cyane mutangaza makuru, nta benshi banzi genda umuntu mutacana sabe. Kumwe gusa reka ndamutse abariko adukurikirana kuri mbuga zacu zitandukanye. Ndayifuriza yuko amahoro y'Imana yokomeza kubana namwe. Yego murakoze cyane. Novuga ko twohera ku iki kintu ntabwo je nkunda gutevya abantu nirwa ndakubaza ibintu bigiye bitandukanye. Duhere kwa kino kintu numvise uvuga mu kiganiro kijanye n'intererano ndetse n'ubufasha wabwe butandukanye kuko ikintu cya connection kitariko kiratoroherezana cyane ko tuba tugikiniye cyane ku rundi rwego. Ukivuge na hano mu buryo bwiyaguye kugira ngo tubandanye mu kiganiro nyezina. Urakoze mutangaza makuru n'amahoma mu muco w'ikirundi ntabwo dukunze gusabiriza wapi barako akimana kazi imvura ihise ariko ntawe ukomere ku mutuka gwihambiye byo wanashaka mukindi bavuga ko na nyamwigenda ko atarimira menshi so kiganiro kumbura windi ko ndasaba ko wo supporting dushoboye kugura kuronka connection iri fiable gusinzo dukoresha ni kubera ko twara dukoresha ntizimeze neza iyo tuko dukora ibiganiro by'ikibiriraho usanga d'abord amasana batameze neza deuxièmement n'amajwi arashaka ntamera neza biba bicwangaraye ikindi rero nyamukuru kinahambaye nuko iyo twakoze ibiganiro by'ikibiriraho dukoresheje amakonnection yacu dufate dukoze ikiganiro ca 30 minutes au plus usanga ku rubuga hari ikiganiro cy'iminota 3 5 yabaye myinshi kubera amakonnection. Yes, kubera amakonnection. Niyo mpamvu rero twari documenté turabona ahantu ushaka kuronka connection iri fiable imeze bien ni Starlink budget kuri performa baduhaye nare babwiye wano musoko wabikurikiranye ni $550 amadolari amajana 550 amafaranga make ku bantu dukunda igikorwa ku bantu twifuza iterambere. Niyo mpamvu rero n'abakunzi ba Art Burundi abo mukikira ko iganiro cyose nibaza ko kwampaye umwanya wo kubicisha ko ngira ngo tushaka na nimero de telefone ndaza kuzishira abazovyifuza bazoturondere baduterere gusaba ntabwo bintera isoni. Ego kubera ko umuntu asebuca dafise so ntibiri no mukamenyero ka site web mugabo nuko ndayikeneye vuba kandi cyane sino buke ndazi ko Imana yobishikana kuko nibindi irabishikanyeko ariko kuri incuro rero ko twahisemwo kubibwira abadukurikirana ndizira ko Imana iduca kuri bo. Ego birazwi ko Imana ica mu bantu tunababwira ko kiganza gitanga kigira umugisha na cyane. Ego tugaruke cyane hano hantu ntabwo tuja kure cyane tuvuga ibintu babiri kure cyane ahubwo turavuga bino bintu cyane mu bihugu bibanyi kwizi ntambara z'akarere duhagarare cyane muri Kongo. Mu misi heze hari ibintu twagiye tuvuga ko hari abantu bavuye mu bihugu mpuzamakungu baje kugira icyo bafashije muri Kongo ariko gushika no munsi gihe kibaye kirekire ushatse kuvuga abajya ba mercenaires ba Blackwater. Ego igihe kibaye kirekire intambara itarahagarara kandi tumaze kumva ko ku mpande zimwe zafashwe n'uyu mugwi w'iterabwoba zamaze guha abantu akazi turavuga nk'abacamanza. Sinzi iki kintu icyo kivuga ko na cyane ko tuba tubona umenga ni igihugu gomba kwinjira mu kindi gihugu. So urakoze cyane mutangaza makuru icambere no kumenyesha n'igiki FARDC igisirikare cya leta ya Kongo hamwe na zanyishamba za AFC M23 RDF ku masezerano cyangwa ku makodo principe bafise ubu bari muri CCLF. Ibi ni ibintu biri mu buryo buri official nta na bamwe bemerewe kugaba ibitero ku bandi ibi niko biri. So rero Blackwater ntabwo ishobora kugaba ibitero kubera yuko iri ku ruhande rwa FARDC n'abacangero aba Blackwater bariko barafasha FARDC. Nkamwe no Blackwater yogaba ibitero yobandanya mu kazi byogaragara yuko leta ya Kongo yaviyoye amasezerano ya CCLF uko bimeze. Ariko ku rundi ruhande turabona inyeshamba nko bivuze zikomeza kubandanya ibikorwa biri kubiri
n'amasezerano yo guhagarika intambara. Kanatsinda turabazi yuko mu mateka yabo kuva tubamenya aho bagiye bagwanira hose, haba mu Buganda, haba mu Burundi si tu veux bien, haba mu Rwanda, nta na hamwe bigera bashira imbere amasezerano. Bari ibiganiro baja mu biganiro kugira ngo bajijishe uwo bahanganye, ariko nabwo azanyishamba za RDF bemera kuja mu biganiro kugira ngo bajijishe uwo bahanganye, bariko barategura plan B, izindi plan. Kandi baja no mu biganiro si tu veux bien, ariko babonye ko hari inzitizi ziko zirababuza kwa advancinga ku mirongo y'urugamba. Nk'uko kivuze rero ntaco bagitangaje twumvise aho bukira canke hirya yejo zino ishamba ziprograme yuko Kivu bayigize igihugu. Ntaco bagitangaje kuko turabonye mu Rwanda nshaka dero kuri Museveni afata igihugu uwo yakuye ku butegetsi yari yemeye ko bagirana ibiganiro kandi namwemera yuko basangira ubutegetsi. Mugabo byarangiye Museveni amutembagaje. Kagame uwo yakuye ku butegetsi President Juvenal Habyarimana yari avuye mu biganiro yemereye FPR inkotanyi yuko nabo nyine bagomba gusangira ubutegetsi. Ubwo byarangiye amugize gute? Byarangiye amwisha. Mu Burundi Ndadaye Kiyo yaratsinze amatora ibifi n'umubantu mugabo aho gushira intayishize byarangiye bamugandaguye. Aba rero kuba botangaza yuko Kivu yabaye igihugu ntaco bagitangaje kirimo kuko niko basanzwe bakora, niyo mikorere yabo. Ariko ku rundi ruhande nubwo biruko tuko turabona FARDC igisirikare cya Kongo naco gisa nkaho ayo makinga kiyafise, turabona ko gifise ama defense akomeye cyane. Si tu veux bien tuko turabona naho kiriko kiragira ama provocation byaranagaragaye mu bice bitandukanye aho cashoboye kwigarurira uduce kidukuyemo ziranyeshamba za RDF. Kandi muri itando grâce bari mu cyangwa muri periode twokwita ya cessez-le-feu, ibi byaragaragaye atandukanye aho wanashaka muvugizi wa leta ya Kongo nako muvugizi w'isirikare cha FARDC ujya Sylvestre Ekenge Bomosa aho yavuze ngo pardon ngaha ntabwo ari muri Ekereziya bavuga ngo bakubise kofu mutego ku rundi ruhande no ndukuse twagusubiza. Donc ibyo byasigura ikindi kintu kandi jambo yarivuze mu gihe hari haje kuba amafrappe aérienne barabaje mu byukuri kwivugana ziranyishamba zitari nke bakoresheje ibitero by'indege zitagira abapilote hamwe na Sukhoi. Ku rundi ruhande nyine toujours nkiri nako ku ruhande rwa FARDC ngira ngo mwarumvise sinakera cyane aho president wawe guca Kongo Felix Batazira Beto aho ari mu bihugu bya hariya za Brazil eko asobanura aba diaspora ababwira yuko bisa n'ibyarangiye byose babihejeje ngo basigaje gusa gusinya kugira ngo Kongo ibone amahoro. Aho yanabivuze neza yuko ntibakeneye yuko biba nkuko byahora biba ngo basinye hama intambara zisubire. Akeneye yuko basinya une fois pour toutes comme ça bakongomani bace bironkera amahoro arama. Bashobora gucumbariza muti burya byo kunda ko baronka amahoro arama koko ndazi kico kibazo wo mu gucikimbaza nshimye guca ndakujanyana ndaguhe inyishu kuri ico kibazo. Biragoye yuko pardon abakongomani bashobora kuronka amahoro arama nubwo bosinya ayo masezerano bikava mu nzira. Ntabwo jewe nokomeza yuko bakongomani baronka amahoro arama kumvo zitandukanye. Kumbure ubu hariya i Washington bari kubaganira na leta y'u Rwanda kandi leta y'u Rwanda kugira ngo baganire nuko byamaze kugaragara neza yuko ariyo yateye Kongo. Leta y'u Rwanda mu gutera Kongo sinovuga ko bafite double mission ahubwo bafite ama mission menshi atandukanye muri Kongo. Ubwa mbere babishaye ko bagiye kurondera abakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda FDLR. Ku makuru y'iperereza n'ubutasi twagiye gusanga FDLR barondera ari ubutunzi kama bwa Kongo n'ubutari. Mugabo sinico gusa barondera bari yo kuri mission yo kugira ngo bashobore kuba bo kwimplanta empire hima mu karere. Iyi ni projet ndende imaze n'imyaka myinshi. Turetse n'ivyo kandi barafite na mission yo ko bashobora kugira bakeneye ko bagira balkanisation, donc
bareme agahugu mu kandi kivu bayigire igihugu donc citwa igihugu cigenga kirongowe n'abahima ibi turabizi donc urumva barashobora gusinya amasezerano u Rwanda rukaba gova muri Kongo officiellement u Rwanda rukaba gova muri Kongo ariko rutavuga mugabo wumve ngo nimba u Rwanda ruvuye muri Kongo est-ce que iyi plan ya Empire Hima izocagara no kubera ko Empire Hima ntabwo bagomba kuimplanta muri Kongo gusa bakeneye u Rwanda u Burundi Uganda Kongo Tanzania Kenya byamaze gushika ko banashaka duca progressa no mu bindi bice rero u Rwanda ayo masezerano ashobora gutuma u Rwanda ruva muri Kongo mugabo umugambi wa implantation ya Empire Hima mu karere ushobora guhagarara et si tu veux bien je peux aussi dire yuko n'umugambi wa balkanisation ashobora guhagarara bashobora kuvamwo bagasubiza ibice byose mugabo bakisuganya mu zindi nzira bazozamo kugira ngo barabe yuko kajya gace bakigarurira canke babandanye ba progress ku mugambi wabo wa implantation ya Empire Hima ibi rero ntibitangaje kuba bosinya kuko c'est pas la première fois M23 iguma igenda igaruka nkuko twabivuze bahindura izina gusa mugabo aba promoteurs ce sont les mêmes individus bakora ivyo bikorwa by'iterabwoba muri kano karere rero kuba ciro baravuze y'amajambo n'amajambo aprometa ku bakongomani c'est vrai kandi n'amajambo navuga meza afatiye ku biganiro bagiranye nabo bahanganye baza ko gerageje kukwishura mutangazamakuru ego aho rero ncengira ikindi kibazo ko bakivuga uyu mugu w'iterabwoba bavuga ko ari abakongomani bavuka hajya nyene ariko namba ari abakongomani koko kubera iki bagomba gushinga gahugu mu kindi gihugu ibi twarabyerekanye bitangabo byinshi sivyo ndagomba ngo akaro kari twasambe kugira ngo bitahure mu Burundi mu migwi mukabaye 2015 twabone abarundi mbere nesipaki wavuze ijambo rya kudeta yari umurundi umugumyabanga General Godefroid Niyombare mugabo twagiye kubimenya mu nyuma dusanga ababiteguye ntibari abarundi le preuve que bahungiye hehe kuba biteguye so muri Tanzania mu migwi mukirikiraba ntibavuga ko ari abakongomani nako ari abagande bari ko baharanira ubwigenge bwabo bavuga yuko bafashwe nabi ata demokrasi hari mu gihugu iwabo mugabo mu bantu barenga 9,000 bamaze gufatwa bagiye gusanga 7,000 atari aba Tanzania arabaje gufasha imigumuko muri Tanzania bivuze ngo nta mukongomani ashobora kugira plan nk'iki nibyo kunda noneho nimbara abakongomani iyo balkanisation bari iki nimbara abakongomani president ayoye ko nimbara kumara ko arondera ubwigenge bwabo iyo balkanisation bayikeneye ko d'abord bo bafise amaterial aba partenaire bajya barondera balkanisation barondera ko Kivu bayigira igihugu kubera ko bo bivuga ko tagiye bafise deux bakeneye ko abari muri Kivu baca bakora bose bahimplante abandi bantu urumva so rero ce ne sont pas des Congolais ahubwo gusa barondera abakongomani bakoresha basha muri kopi bajya ba Corneille Ngayivuza bajya les Congolais là bajya idiri nibazi ngene yateguwe babaye impliqué mu idiri gusa wala si tu veux bien ngira ngo urumva n'imvugo bavuga urabona yuko umugambi batawusangiye Ngayivuza we yifuza yuko babandanye no gushika Kinshasa bakayifata no bagafata igihugu cyose tandis que aba Kagame bari kumwe idiri bo bakuga ati Kinshasa ntabwo dukeneye dukenere Kivu gusa tubazironka Kivu turaprograma yuko twaremye akandi ka republika donc urumva ko amadiri yabo aratandukanye le coordinateur wo bita le coordinateur de proche lui avuga ko bakeneye igihugu cyose tandis que abo bari kumwe bo bikenere Kivu gusa donc biro nibyerekana yuko aba descendants congolais ba présente imbere bashira imbere berekana yuko ari bo ba promoter bibi bintu ntabwo bahuje umugambi n'abariko barabakoresha bivuze ngo rero AFC M23 ce sont pas des Congolais, sont des Rwandais. Wanashaka none nibandi bakoraganira muri Amerika. C'est le Rwanda et le Congo. Donc n'amakungu y'amatsiko nayo ko Rwanda gwatiye Congo. Ntabwo y'abakongomani bagize revolte. Ego. Mutubwiye uko
mu kurangiza ikiganiro turangirize kwa kino kintu mutubwiye uko hamwe byokunda ibyo bariko barasinyira hariya bikagenda neza nkuko president wa Kongo abishaka iyo ako gace ibwo buce bwose bafashe bakabusubiza uno munsi hari abantu bahawe akazi batowe n'umugwi w'iterabwoba ndavuga u Rwanda bazoba ubona bo bandanya akazi dukoresheje ubwenge cyane cyo ndakubaza niki abo bahawe akazi nta bari basanzwe bari bafise akazi naho hari kibazo ivyo mu mako mu byo basinyira babirimo hari ukuntu baganira ingene bagabura ubutegetsi ingene abari mu mugwitira bwo babinjira basubira mu miryango yabo ikitusa byo bafise ingene babiganire ko neza numva birumvikana biba bitahuye cyane reka tubashimire cyane nanje ndabashimiye bora mutangaza makuru kuri uyu mwanya tuganiriye nashimiye n'abadukurikiranye ko ndabakunda cyane nibo bantu bacu nibo batuma atuza imbere y'amakamera kugira ngo tubaganirize yego reka nongere nshimira abantu bari kwadukurikirana kuri Burundi badukurikirana kuri BM4 Plus murabahizi Imana ikomeze kubahezagira nibaza ko tuzosubira mu biganiro bizokurikira tuzoguma tubishisha ku mwanya tubabwira amakuru abagezweho murakoze cyane abaza gukora ubufasha bwabwe butandukanye nimero muraza kuzibona ngaha kuri screen yanyu mushobora kwandikira ukuntu ubufasha mutegeza kubutanga kugira ngo turonke connection ikwiye kugira ngo tubagezeho ibintu ikibiriraho bitarata agaciro murakoze